izina ryawe rishizwe hejuru muri kino gitondo. Izina ryawe rishizwe hejuru y'ayandi mazina yose muri kino gitondo. Mana, izina ryawe rirahari kugira ngo ritegeke. Izina ryawe rirahari kugira ngo riganze. Wowe uri umwami utegeka, uri umwami ategeka. Mana, uri umwami agomba gutegeka ubuzima bwacu, uri umwami agomba gutegeka ubugingo bwacu. Inganje yawe ni ibihe byose, uzotegeka amahanga, utegeka isi yose, ibintu byose bizoshirwa munsi y'ikirenge cawe. Muri kino gitondo Mana, turahimbaje ubwami bwawe, turahimbaje ubukuru bwawe. Muri kino gitondo turiyumvire kukugira neza kwawe, kucurico ku bushobozi bwawe Mana. Imitima yacu irakwimitse Mana, imitima yacu irakwimitse Mana. Muri kino gitondo ivyimviro vyacu biragushize hejuru. Muri kino gitondo, muri kino gitondo dukengereye ikintu cyose cishize hejuru Mana. Muri kino gitondo dukengereye ikintu cyose cishize hejuru. Ndakengereye ikintu cyose cishize hejuru mu buzima bwa mwene data ari hano hantu. Ndakengereye ingwara yishize hejuru. Ndakengereye intambara yishize hejuru. Ndakengereye ikigeragezo cishize hejuru. Ndakengeye hostilité yose iri hejuru y'ubuzima bwawe. Ndakengeye opposition yose iri hejuru y'ubuzima bwawe. Ndakengereye ico cyose kigomba kwigira umwami mu buzima bwawe. Ndakengereye ico cyose kigomba kwigira objet ya meditation hejuru y'ubuzima bwawe. Ndakengereye ico kintu cyose citwa umwiza wawe n'umwijima wawe. Ndakengereye ico kintu cyose kigomba gufata ivyimviro no gufata ubuzima bwawe. Ndakengereye ico kintu cyose kiriko kiravuza ugwamo mu buzima bwawe muri kino gitondo. Ndakengereye ubukene n'ico cyose kiriko kiragushira hasi cyo cyose. Ndavuze ngo muri kino gitondo niwe wenyine ashizwe hejuru. Ndavuze kandi ngo ibihe byose iyo realite icike verite hejuru y'ubuzima bwawe, arushirize gutegeka, arushirize kuganza. Haleluya. Ivyakubabaje ntibigomba kukuganza, ariko wewe wagomba kukuganza mu izina rya Yesu Kristo. Kuko niwe wenyine akwiye gupfukamirwa, niwe wenyine mwami, niwe wenyine ahambaye, niwe wenyine ahoraho. Ibindi byose birabora, ibindi byose birahera, ariko intebe yiwe ni intebe y'ibihe byose. Haleluya. Se yaramubwiye ngo icara iburyo bwanje gushika aho nzogira abansi bawe indava y'ibirenge vyawe. Ivi ryose rizomupfukamira, ururimi rwose ruzokwatura. Abamwizeye n'abatamwizeye ibintu byose bizopfukama, bizoproklama, bizodeklara ko ari umwami. Haleluya. Wagize neza kubihishura ugihumeka, ariko ndavuze ngo n'abasigaye bose niko bizogenda. Nico gituma muvuze ngo ikintu cyose cyexista kiriho kugira ngo gipfukamire izina ryiwe. Ikintu cyose kiri hejuru gishizwe ho kugira ngo gikubitwe hasi imbere yiwe. Nico gituma muri kino gitondo niwe duhaye
ikaze, niwe duhaye audience, niwe duhaye consideration. Ndabizi ko ushobora kuba waje ufise ingorane zo muhira, ndabizi ko ushobora kuba uri kurahura n'ikigeragezo, ndabizi ko ushobora kuba waje ngaha atani ikintu uri kurimva atari ingorane yawe, ariko ndashaka gusa muri kino gitondo ubwire Satani, ubwire umwansi wawe, uvuge ngo niwe wenyene umwami muri kino gitondo. Haleluya. Ndagomba uproclame, udeclare Haleluya principauté, udeclare ubukuru bwiwe, grandeur, ubuhambare bwiwe, ubukomezi bwiwe, uvyature hejuru y'ubuzima bwawe kugira ngo ibindi byose bisa n'ubwami bicecekeshwe. Ego Farawo yari afise inzoka, ariko inzoka ya Mose yarazimize. Ego urafise ikintu kigomba kwigira umwami mu buzima bwawe, ariko hari umwami ari hejuru y'ivyitwa ubwami bwose. Hari umusozi uri hejuru y'indi misozi yose, hari izina riri hejuru y'andi mazina yose, hari umugabo ari hejuru y'ikintu cose. Izina ryiwe yitwa Yesu. Haleluya. Wicaye mu ntebe yawe uduze ibiganza byavuga uti ni Kristo, ni Kristo. Mudugirize ivyo biganza vyawe. Yarazutse mu bapfu, izina ryiwe ni Kristo, wasizwe amavuta indimi zose, indimi zature, ko Yesu ari Kristo. Subira muvuga uti ni Kristo, ni Kristo, ni Kristo, ni Kristo. Haleluya, haleluya. Yarazutse mu bapfuye, izina ryiwe ni Kristo. Amavi apfukambe, indimi zature, ko Yesu ari Kristo. Nuera, nuera, nuera. Haleluya, haleluya. Nuera. Yes, Lord. Yarazutse mu bapfuye, nuera. Amavi apfukamye, indimi zature, ko Yesu ari nuera. Haleluya, 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 haleluya. Ndatangaje amavuta yiwe hejuru y'ubuzima bwawe, amavuta aca iminyororo yose, amena ingogo, amenya ibintu byose hejuru y'ubuzima bwawe. Niwe Kristo twahawe, niwe Kristo twakurikiwe, niwe Kristo yahawe amahanga, niwe Kristo turiko turiyumvira ko muri kino gitondo. Il est l'objet de notre pensée ce matin. Haleluya. Washobora kumfasha kumukomera amashyi uwo mwami ahambaye. Haleluya, amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mumfashe dushimira abaririmbyi, umwanya mwiza badufashije wo guhimbaza Imana, kandi Imana ihezagire abana, ihezagire n'abigisha babo, Imana ibahezagire mwese, bagirire neza muri kino gitondo ciza. Kandi turashimira n'Imana ku bakozi bose mu ishengero batuma ibikorwa byose bigenda neza, kandi bubahiriza ibikorwa uko biba biriko birakoreka hano hantu, bakaduha gukorana dutekanye, ibintu byose bimeze neza. Namwe Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Imana yacu ni nziza, Imana yacu igihe cyose ikora ku mitima yacu ikaduhamagarira kuyikorera. Imana ibahezagire kuyikorera kwanyu, kandi ubutame bwanyu ntibuzoba ubw'imfa gusa muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire mwese
muri kino gitondo. Ndasubiye kandi guha ikaze umuntu wese ari hano hantu. Ndahaye ikaze abashitsi mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana, wo gutazira Imana twagize muri kino gitondo, wo kwimvira ku bukuru bw'Imana. Haleluya! Wo kuryohererwa ibikorwa vy'Imana mu buzima bwacu, wo kuryohererwa amasezerano y'Imana ari ku buzima bwacu, wo kuryohererwa umugambi w'Imana uri hejuru y'ubuzima bwacu. Ndashimira Imana muri kino gitondo ku muntu wese yashitse hano hantu. Haleluya! Mwese ndabahaye ikiyambi kinini mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Nizere ko mwagize indwi nziza kandi nizere ko mumerewe neza, nizere ko intsinzi y'Imana muyibona mu buzima bwanyu, nizere ko uhoraho ariko arabiyereka, ariko aradukuza, ariko aratujana. Ndashimira Imana urugendo rw'umuntu wese hano muri kino gitondo, aho ugeze ivyo Imana ikirakora mu buzima bwawe, Imana ibihererwe icubahiro. Ndahaye ikaze n'abari kuri internet, nabone namwe Imana ibagirire neza, ibashoboze kandi namwe muhezagirane natwe, ishishikare kubaka ubuzima bwanyu muri Kristo Yesu kugira ngo murushize kuba abantu bakuze kandi abantu babohotse. Haleluya! Ndashimira Imana muri kino gitondo rero ku mwanya mwiza iduhaye wo kuba hano hantu, kandi dushima ibikorwa vyayo hagati yacu. Ndafitiye confiance Imana ko hari ivyiriko irakora mu buzima bwacu. Kenshi ndakunda kuryohererwa intahe z'Imana, intahe z'abantu bari mu ishengero, abo duhura hagati mu ndwi, yaba ari mu bihe vyo gusenga, yaba ari mu bihe vyo kuganira. Biraryoha kumva ko hari ico Imana iriko irakora mu bantu bayo, hari ico Imana ishishikara gukora mu bantu bayo, kandi sinkekeranya yuko uhoraho nk'uko yabisezeranye izina ryiwe, haleluya, ni Jehova, atugirira neza igihe cose, n'uhoraho adutabara. No munsi shaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo ico ababwira cose mu gikore. No munsi muri kino gitondo shaka kuvuga ku ijambo dusanzwe tuzi kandi nibaza ko ari ijambo rigize igice kinini yacu ubuzima bw'imigenderanire yacu n'Imana. Ijambo rivuga kumvira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Kumvira ni ijambo ritari rishasha ku buzima bwanyu. Nasize amazi yanje, sorry. Thank you. Ijambo ryo kumvira ni ijambo dusanzwe tuzi, ni ijambo tumenyereye, ariko kandi uno munsi numva ari ijambo ushaka ko tuganira ko ridashobora kuva mu majambo atugize canke agize ubuzima bwacu. Kenshi mu bintu twiga canke mu bintu vyinshi Imana tugarukanamo, siko imisi yose vyama ari bishasha, ariko kandi hari ivyo Imana igaruka ije kandi gusubira kutwibutsa bivaye n'urugendo rwacu, bivaye naho turiko turaja, kandi bivanye n'ico Mpwemu Yera ariko arashaka kuduhimiriza ko, bivanye naho ubuzima bwacu bugeze. Rero muri uno mwaka ndashaka kuvuga ngo nk'uko turi mu ijambo rivuga gushinga imizi yacu muri Kristo Yesu, kumvira ni ijambo tudashobora gutandukana n'ubuzima bwacu bw'agakiza. Usomye muri Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5, Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5, aravuga ngo nuko nyina wiwe abwira abo bakozi, arababwira ngo mukora ico cose aza kubabwira. Ndatraduije mvuye mu gifaransa wanje. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Ijambo ryo kumvira ni ijambo atari ari rishasha ku buzima bw'iwawe, ariko kandi uno munsi muri umutima wo kwibutsanya kuri iri jambo ridasanzwe rigomba kugira ubuzima bwacu, rigomba kugira urugendo rwacu. Nasanze kandi ndashingira intahe, kandi nawe urashobora kuba ubizi yuko kumvira ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu rwo gukurikira Imana, rwo kujana n'Imana. Kandi iri jambo tugomba gutahura ico rivako. Iyo ijambo ryo kumvira turyumvise mu buryo gusa bw'itegeko canke bw'icagezwe, hari ikintu duhusha. Ariko kandi iri jambo ryo kumvira
rihagaze cyane mu migenderanire y'abakunzi kurusha uko rihagaze cyane mu rwego rwo gutegekwa canke mu rwego rw'igitsure c'Imana. Hari igihe mu buzima bwacu twabayeho imyaka Imana tuyibona nk'Imana nk'umupolisi, tuyibona nk'Imana ihari kugira ngo idukomplike ubuzima, tuyibona nk'Imana igomba gutuma ibintu byose bigora, igomba gutuma ibintu bitubera amananiza. Rimwe na rimwe Imana uyibona gutyo ukajana nayo gutyo, uzokwama usanga mu buzima bwawe uri kuranigana no kuja aho ishaka kugutwara, kuko udatahura yuko Imana bwa mbere na mbere n'umukunzi, hama bivuye muri urwo rukundo dukundana ikaduhamagarira kuyumvira. Bwana sifiwe sana. Igihe Mariya yaza muri uru rubanza, ni inkuru mwese muzi, sinashatse kuyisoma yose, amaze gusaba Yesu ngo akore igitangaza, amaze gusaba Yesu yuko umuvinyu waheze hari ikintu cagomba gukoreka. Yesu amaze kumuha inyishu itari iryoshe cyane, Mariya mu gusubira mu cicaro ciwe arabwira abantu ngo icaza kubabwira cose mugikore. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kuvuga ngo kubwanje iyi ni message ngufiya, ni message ijambo rito uyu muvyeyi yavuze, arivuga mu buryo bwiyoroheje adasobanuye ibintu byinshi, ariko kandi numva ari message mu buzima bwacu twese nk'ishengero. Igihe cose ntibiba bifise insiguro, igihe cose ntibiba bifise uko bigomba gusobanurwa, ariko kandi yavuze mu ijambo riri simple ati nihagira icaza kubabwira icaye cyo cose namwe muze kugikora. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mbwira mucaye uti ica kubwira cose ugikore. Nasanze bigoye kuko Mariya abo yabwiye ngo ica babwira cose mugikore, abo Mariya yabwira ijambo ntibari bazi Yesu, abo Mariya yabwira ijambo ntibari bazi ibyo Yesu yakoze byose. Mariya ntiyabanje kubabwira CV ya Yesu n'amarealization. Nashima kwanza kicari n'igitangaza ciwe ca mbere, uravyumva? Ariko kandi urabona yuko yarababwiye gusa ati ntaco, ibanga ryanyu rihagaze mu kumvira icaza kubabwira cose. Turafise ikibazo c'umuvinyu, haleluya, ariko inyishu y'ikibazo cacu iri mu jambo aza kubabwira. Ni jambo umenga ririyoroheje, ako ni jambo rya mbere rigoye, riremereye, ritoroshe, kuko kumvira biragoye. Ugerageje kwiyumvira mu ijambo ry'Imana, turashobora kwibaza ikibazo muri kino gitondo, kubera ko umenga Imana hari igihe komplika ibintu. Hari igihe uraba muri Bibiliya ugasanga abantu benshi cyane bo muri Bibiliya Imana yagiriye neza, abantu Imana yakoresheje, guhera kuri ba Abrahamu ukagenda ku bantu nka ba Mose. Uravyumva? Imana itarinze gusobanura ingene bizogenda yarahamagaye Abrahamu. Imana itarinze gusobanura cyane ingene bizogenda yarahamagaye Mose. Yesu ashimwe cyane. Imana itarinze gusobanura cyane ingene bizogenda yarabwiye Mose ngo duze inkoni yawe hejuru y'ikiyaga. Imana itarinze gusobanura cyane ingene bizogenda yarabwiye Yosuwa ati shira ikirenge cawe mu mazi. Imana itarinze gusobanura ingene bizogenda yaratabaye abagore benshi b'abapfakazi ibakorera ibitangaza. Ariko kandi iri jambo ryo kumvira rirakomeye, kuko nshaka kuvuga ngo Imana ni Imana ishobora gukora ibintu. Bibiliya guhera mu isezerano rya kera gushika mu isezerano rishasha hamye hariho abantu bahamagarirwa kumvira. Igihe ca Moridekayo, Esteri yahamagariwe kumvira ico ariko arasabwa. Igihe ca Yesu urashobora no kwibaza kubera iki Yesu yakora ibitangaza, ariko kandi rimwe na rimwe mu gukora ibitangaza hakuzana inyishu. Ni nkuko twokwibaza muri kino gitondo kubera iki Imana rimwe na rimwe mu gukora ibitangaza itaduha inyishu point et trait à la ligne, inyishu dukeneye. Imwe mu nkuru zo muri Nouveau Testament zintangaza n'uyu muntu aje kuraba Yesu yifitiye ikibazo c'ubuhumyi, akamurinda gucira amate hasi, akamushira ivyondo ku maso, agaca amubwira ngo genda. Ariko rimwe na rimwe wumva bo baza Yesu, nanga Yesu nta kuntu wari kumukiza utarinze kumushira kw'ivyo vyondo, nta kuntu wari kumukiza utarinze kugira ibi bintu byose, kuko Imana irashoboye mu mwanya muto gukora ikintu kigahindura situation yiwawe. Ariko kandi hari ikintu mbona
mu bitangaza byinshi biri muri Bibiliya guhera mu isezerano rishasha gushika mu isezerano rya kera, mu bitangaza byinshi Yesu yakora, ibitangaza byinshi by'Imana byamye biza biri conditione na obeissance. Suko Imana itari ifise impuhwe, Yesu ngo abantu bamwe bamutera akagongwe, ariko akababwira ijambo ribasaba kumvira imbere yo babona igitangaza cabo. Kubera iki atihuse gukora ico bamusavye, ariko nuko yashaka mu migenderanire yabo nabo, uravyumva, kubigisha yuko ujana n'Imana agomba kuba ari umuntu afise umutima wumvira. Iyo mpwemu yari ariko araturera, iyo mpwemu yari ariko aradukuza, adukuza atwigisha, atwara ubuzima bwacu, atwigisha kuba abahungu n'abakobwa bumvira, adevelopa muri twebwe ibimenyamenya canke adevelopa muri twebwe caractéristiques za obéissance. Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice ca 11:8 haravuga ngo ni kubwo kwizera, uravyumva, Abrahamu yahawe umuhamagaro, arumvira, ava mu kibanza Imana yamuhamagariyemwo, uravyumva, ava iwabo aja mu kibanza Imana yari imuhaye nka héritage. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Kubwo kwizera, Abrahamu yavuye iwabo, arumvira, agenda mu kibanza yagomba guhabwa nk'ishamvu canke nk'umwandu canke nk'umurage. Ukwizera kwatumye Abrahamu ahaguruka akava iwabo, ariko kwizera konyene ni kwari gukwiye, ariko kwizera Abrahamu yari afise mu Mana kwagomba guherekezwa n'ukumvira. Sinshobora kuba nizera Imana, nta n'uburyo na bumwe bugaragaza kwizera Imana mu buzima bwacu kiretse kumvira Imana. Ugomba kubona umuntu yizera Imana, uzobona umuntu yumvira Imana. Ugomba kumbwira kuri umuntu wizera, ngomba kubona ukumvira kuri mu buzima bw'iwawe. Abantu benshi bashitse kubikomeye kubwo kumvira. Ibi biranyereka yuko kumvira Imana yagutekeyemo ibitangaza byinshi by'ubuzima bwacu. Hari inyishu nyinshi z'ubuzima bwanje zikiri muri package canke ziri mu kabwate kitwa kumvira. Hari ibintu byinshi ntazobenefisia mu buzima ni ntabo umuntu ashishikara kuba umuntu yumvira. Ikana umuvinyu ni wari kuboneka iyo abantu batumvira Yesu ababwiye ngo genda muvoma amazi. Muvome, bakavoma bazana amazi. Protokoli irikisaba umuvinyu, logistique irikizana amazi, irikivoma amazi. Izo va et vient, uko kwikorera izo ngunguru, uko kwikorera ivyo ubwo buremere, uzana amazi abantu bakeneye umuvinyu, abandi baza ngo no kuri table y'abamariye vyaheze, abantu bose baza hari pression kuri logistique jejwe ububiko no gutanga ibinyobwa, sivyo? Ariko nabone bakaba ariko bariruka nka bazana amazi. Mwe muri ko muzana amazi muje gukoropa canke mwaje kuzimana abantu. Ariko hari inyishu z'Imana zugaraniwe mu kumvira. Reka kumbaza ngo bizogenda gute, reka kumbaza ngo none ngo nzoca mbaho gute, reka kumbaza ngo none nikiye kizoca gikora ibi, reka ndakubwira ikintu kimwe, hari bitangaza byinshi vy'Imana vyugariye mu kumvira kwawe. Osilo tutari kurumvira, hariho ivyo utazopfa wuguruye kandi ubisengera. Uyu munsi ndagomba kukwibutsa yuko nta kintu na kimwe mu migenderane nacu n'Imana gishobora kuhamplasa, uravyumva, obeissance. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero urugendo rwacu kuva igihe twamenye Imana, kimwe mu bintu Imana igenda itwigisha, igenda idutoza, nukumvira. Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyashimye gukirisha abantu ubwenge canke ubuhanga, ariko Imana yashimye gukirisha abantu la folie de la croix. Bisobanura mu yandi majambo, Imana ishira inyishu mu bintu wowe wogaya ugakengera, ariko kandi muri ivyo wogaya ugakengera, Imana ikeneye kubona attitude ya obeissance kugira ngo iguhe igitangaza cawe.
rero ntitwovuga urugendo rw'agakiza, ntitwovuga urugendo rwacu nk'abana b'Imana tutariko turavuga kumvira. Ndashaka kugutera intege muri uno mwaka, ugomba kwiyumvira kuri kino kintu mu buzima bw'iwawe, urugezo rwawe rwo kumvira. Mbega ugezehe mu kuba umuntu atozwa indero yo kumvira? Ugezehe mu gukura mu bijanye no kumvira? Mbega wihuta gute kumvira? Mbega wimenyereza gute kumvira? Mbega ukondisiona ubuzima bwawe, ucisha bugufi bwawe, ubuzima bwawe kugeza hehe ku buryo ukora igishoboka cyose kugira ngo wumve icyo cyose Imana iriko irakubarira? Haleluya! Kuko mu kumvira harimo umugisha wawe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ntibinaniye gukora mu buzima bwawe, ariko réponse yacu kuki tubwiye kirayihimbara, niyo adoration ya mbere. Nganabwiye ko adoration ya mbere si tuvuyemo. Louange na adoration, guhimbaza no gutazira Imana si bituvuyemo, ariko guhimbaza Imana no gutazira kwawe vya mbere biri important ni obedience. Ku gicaniro hari ibintu bibiri bikenewe kandi vyamye bihambaye kuva muri Ancien Testament. Ku gicaniro hari ibintu bibiri vyaseruka canke vyagomba kuba bihari kugira ngo igicaniro gishobore coexista. Imana igihe yategeka Mose amategeko y'igicaniro, ingene kigomba gukogwa n'ingene kigomba gutegekanywa, na politike canke iciyumvira umutima ujanye n'igicaniro, hari ikintu Mose yakoze gihambaye. Imana yabwiye Mose ingene ibintu bikwiye kugenda. Rero ku gicaniro abantu bazana ikimazi, baza batanze ibimazi, baza bazanye amashikanwa canke bazanye ibimazi, ariko ivyo bimazi mu kubizana babizana en réponse y'ico Imana yavuze. Ni ukuvuga ngo umuntu azana ikimazi ku gicaniro, ariko kugira ngo abo Bisirayeli bose bazane ibimazi ku gicaniro, bagomba kubikora ari acte de foi, ari igikorwa cyo kumvira ico Imana yavuze. Nico gituma gutanga cari ikimenyetso cyo kumvira kuri mu mitima yabo. Ndagomba uyu munsi muri kino gitondo mutahure yuko hariho itandukaniro hagati y'igikorwa n'inyifato, hagati y'ico ukora n'ingene umutima wawe uhagaze par rapport y'iciyumviro c'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Harageze igihe Isirayeli ishishikara gutangira Imana, ariko ikengera kumvira. Imana irababwira ngo simpimbagwa n'amashikanwa, ariko mpimbagwa n'umutima unyumvira. Uyu munsi turafise difficulté kuko uko tuja mu vy'Imana, ko abantu bashishikara gukizwa, uko abantu bashishikara kumva ubutumwa hirya no hino, abantu bacika abashishikaye gukora ibikorwa vy'imigenzo bisabwa bivugwa, tukitaba ibikorane, tukaba mu nyigisho, tukiga Bibiliya, tukaza mu masengesho, tugatanga amashikanwa, ugasanga fidelite yawe tuyibonera muri acte, tuzibonera muri action. Ariko rimwe na rimwe ivyo byose urashobora kuba uri kurabikora, ivyo biri mu rwego rw'ibimazi, biri mu rwego ivyo dukora byose dutanze ubuzima bwacu, dutanze umwanya wacu, dutanze amafaranga yacu, biracari mu rwego rw'ikimazi cyangwa ico no kwita sacrifice. Ariko rimwe na rimwe hari igihe imyaka ikujana ukaba present, ugakora ibikorwa vyinshi biri biblique, ariko umutima wawe ugatakaza ritme yo gushishikara kumvira Imana. Imana yakuraba igasanga ivyo ukora byose bisa n'ivyari kuyihimbara, kuko yoyo itajija acte, ariko ijija attitude du cœur. Kuko yoyo itaraba ku vyo wakoze, ariko iraba aho bivuye, ikabihigwa n'ishikanwa ryawe, kuko ibanza kuvaloriza umutima wawe na attitude ubikozemo. Urashobora gutanga 1/10 yawe ukayitanga n'umuhari. Mureka ntanga amahera y'Imana, asha Imana ntibayidide nizitobora ivyanje nizigeye ngo wakira ngo 1/10 ngo nginda yita ugashaka hafi kuyitanga ugira gutya.
acte ya sacrifice urayikoze, ariko umutima wawe ubikorana ubushake no kobeyisa na confiance ufitiye uwabivuze, kubera biri absent na sacrifice yawe icika, uravyumva, ihitagira umugisha. Rero tugomba kuba maso mu rugendo rwacu rw'agakiza, uko dushishikara gukura mu Mana, tugomba kubera maso inyifato y'umutima wacu, kuko inyifato y'umutima igumiriye important kurusha action dukora. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyo Bibiliya iriko iratubwira ico twita icaha, twebwe abana b'abantu icaha tucita ikintu umuntu yakoze, ariko Imana icaha nicita igikorwa twakoze, ariko Imana icaha icita wa mutima wawe au départ, uravyumva, kuko icaha si igikorwa ukoze, icaha no guhusha intumbero y'Imana. Ijambo ritraduiza péché mu Giheburayo ni ijambo rivuga kumanka objectif, guhusha intumbero. Imana ijambo ryayo niyo ritanga intumbero. Iyo ico nkoze gitandukanye n'ico Imana yavuze, mba nahushije intumbero. Ariko si musha intumbero igihe ndagikoze, musha intumbero igihe muri conception yanje namaze gukora icaha, n'imbere yuko muri action ndagikonsoma. Abafashe umugore yasambanye bagashaka kumutera amabuye, bo bamufatiye kuri act, ariko Yesu yaramuzi no muri intention, atarakora na act, yuko already muri attitude yiwe, uravyumva, ari muri direction z'ubusambanyi. Nico gituma tugomba kugera au-delà, uravyumva, y'imigenzo y'idini n'imico y'igikristo, ariko tukamakinga sure yuko turi abagabo n'abagore babohotse mu mutima, kuko n'ivyo utarakora biri muri conception mu mutima wiwawe, Imana itubwira ko bitwanduza. Sivyo? Sivyo abantu b'Imana? Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ivyo umaze kubitahura, utahura yuko n'icaha atari amabwirizwa 10. Baba Kristo usanga ariko aradiscuta ngo ngo vyanditsehe muri Bibiliya, ngo nyereke iki kintu ko ari icaha aho canditse ndagihebe nyere. Oya, ntitukiri muri kategori y'abadiscuta ivyaha n'ibitari ivyaha. Oya, twashitse ahantu naho bimwe atari n'ivyaha tubihebeshwa na Muhemu Yera bivaye n'uburongozi bwiwe, kuko twarenganye ivyagezwe no kuba munsi y'amategeko y'ibizira, ariko twashitse ahantu turi munsi y'icagezwe ca Muhemu Yera, aho ashobora kundongora gukora ikintu nanagireka kugikora kikancikira icaha ataho canditse muri Bibiliya, ariko kuko désobéissance yose ni péché. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aho ni Imana iriko irahamagarira ubuzima bwawe, Imana iriko iraduhamagara nk'ishengero kuba abagabo n'abagore bafise umutima wumvira, abantu bacultiva attitude ya obéissance, abantu bitwararika kumvira Imana. Mbega mu buzima bwawe uri kurumvira Imana? Ntiwumvira Imana igihe ukoze ibikorwa idini risaba, ariko wumvira Imana igihe mu rugendo rwawe rwa misi yose, umunsi wawe wose, misi yawe yose, ugomba kubaho uri umuntu yimenyereza kandi yitoza kubaho yumvira Imana. Kandi Bibiliya ikavuga ngo, uravyumva, obéissance iraruta ibimazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko idini ritwigisha guperforminga, ritwigisha gukora vyinshi kugira ngo twumve ko turi accepté kandi turi en accord avec Dieu. Ariko urashobora gukora ibikorwa vyinshi, ariko umutima wawe ugahusha intumbero y'Imana ku kintu kimwe iri kiragusaba. Iyo nyifato yo kutumvira igatuma ndavya bindi vyinshi uri kurakora, naho bisuraje conscience yawe kukorera Imana, ariko Imana ntikuryohererwe kuko utumvira muri vyose. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga rero ibintu bitanu no musi muri kino gitondo bikomeye. Nshaka kuvuga ikintu ca mbere ugomba gutahura nuko kutumvira, uravyumva, bizana uburemere bwinshi mu buzima bw'iwawe. Kutumvira bizana
uburemere bwinshi mu buzima bw'iwabo. Iyo ubayeho mu rugendo rwawe n'Imana utimenyereze kuba umwana yumvira, bizokwama bigukwegera uburemere, ivyo no kwita amafardo. Hazokwama hari uburemere bwinshi mu buzima bw'iwabo, kuko mubiravye mu rugendo rwacu nibihe bintu biza bitubera bibi, nibihe bintu bituma ubuzima bwacu butaryoha, nibihe bintu bituma mu buzima bwacu tugendera mu kunanirwa, esheke ku yindi, nibihe bintu bituma mu buzima bwacu dutakaza amahoro n'umunezero wacu. Igihe cyose mu buzima bwawe uri umuntu ubayeho utitwararika kumvira no kurondera icimviro c'Imana mu rugendo rwawe no muri activite zawe za misi yose, uzokwama ugenda ubona yuko kutumvira kwawe kuzogenda kugutera gufata ingingo zitari inspiré na mpwemu w'Imana. Uzogenda ufata ingingo zitajaye n'ivy'Imana yagomba kutambukiramo. Izo ngingo zimufata ku buzima bwawe utari munsi y'uburongozi bw'Imana, zigenda zizana uburemere mu buzima bwawe, zigenda zigukwegera ingorane, ukamusanga vya bindi wa muri kurasengera wugaza, wirukana k'impwemu, wirukana nk'ibitero. Ivyo byose rimwe na rimwe uzoza gusanga ari inkurikizi z'ibihe vyawe n'ingingo wafashe utari munsi y'uburongozi bw'Imana. Ugasanga ubuzima bwacu buraremereye cyane, ariko wagerageza kwibaza kubera iki buremereye, nuko tutabaye abantu bafise umutima ukunda kumvira. Iyo Bibiliya iriko iradekriva ibihe vy'iherezo, iyo Bibiliya iriko iravuga ibihe vy'iherezo, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bihe vy'iherezo abantu bazoba bari rebelle, abantu bazoba batumvira, abantu bazoba rabagararije. Ndagomba kubabwira yuko tubayeho mu gihe ibanga rya Antikristo uko rishuriza kugenda rikora, uravyumva, rishigwa habona, Satani arushiriza kugira gute. Ndagomba kubabwira ngo hariho ico Bibiliya ivuga c'igihe c'iherezo kitwereka esprit, kitwereka impwemu zizoba zitegeka, kuko murabizi yuko isi itegekwa n'impwemu, ce sont les principautés. Uravyumva, n'amaforme n'amafilosofi n'ivyimviro n'amateori apfuye ategeka isi. Bibiliya ivuga ngo mu gihe c'iherezo abantu bazoba rabagararije. Ni ukuvuga ngo mu gihe c'iherezo impwemu y'ubugarariji izoba ihari kandi izoba idomina. Kandi iyi avertissement Paulo ariko avuga mu gihe c'iherezo abibwira ko Timoteyo ntiyari kabibwira abapagani, ariko yari kabibwira abizera, kuko na twebwe turi menase y'ibiganza isi n'ibiganza mu gihe c'iherezo. Abantu bazobara abantu biganza, abantu b'intagondwa, abantu batabarigwa, abantu batumvira. Iki ni ikintu gikarakteriza iyi myaka turimo, iyi myaka je na wowe turimo. Ariko abo bantu bazoba bagarariza nde? Bazoba bagarariza ikintu cyose gifise forme ya autorité, gushika no kugarariza Imana. Nico gituma ugomba gusobanukirwa no musi muri kino gitondo yuko influence yose ubona igenda igutwara ahantu mu buzima bwawe ucika umuntu, uravyumva, afise attitude iri Robert canke ipinga canke igwanya canke inyunyurana n'Imana. Ngenda kubwira ngo nta na rimwe Imana ivuga mu buzima bwawe atari kubw'inyungu zawe. Ici iturusha kumenya vyose, hama ikavuga izi vyose, ariko vyivuga naho rimwe bimenga bitakwahanja muri kamere kawe, ariko biri porteur de vie, biri porteur, haleluya, vyikoreye ubugingo, vyikoreye ubuzima bw'iwawe. Amen, haleluya. Rero turi mu gihe ukutumvira, uravyumva, na facilité y'ukudesobeyisa, uravyumva, usanga ari ikintu kigenda cidevelopa, kigenda kigwira mu buzima bw'abantu no gushika mu buzima bwawe, ukisanga rero kubera iyo mpwemu y'ukutumvira iganza, igashika rimwe no ku bantu batemera kuganzwa na mpwemu yera, ukaza kwisanga mu buzima bw'iwawe ugize gute? Urononekaye, uravyumva, wafashe ingingo nyinshi utumvirije ico Imana ibivuga ko, wafashe ingingo nyinshi udakonsidera avis y'Imana canke point de vue y'Imana, ariko à la fin ukaza gusanga uri muri regret. Hari uburemere bwinshi buri mu buzima bw'iwawe, hari ibintu byinshi watakaje kuko wahisemo kutumvira Imana. Rero ndagomba kubexhorta muri kino gitondo, kubatera intege muri kino gitondo, kubabwira ngo kumvira ni ikintu tugomba gusaba, ni ikintu tugomba kudevelopa mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Naho yo biri kiravuga ibintu menga ntivyumvikana, igihe cyose ivuze ijambo ryawe ririmo ubuzima. Yesu ashimwe cyane, haleluya.
amen. Ikigira kabiri nshaka kuvuga ko muri kino gitondo nuko kutumvira ni ikintu gishobora kwandukira. Desobedience ni ikintu ni ikintu candukira. Kutumvira ni ibintu ushobora kwandura ukavyigishwa ugasanga wahagurutse uri umuntu akunda Imana, yumvira Imana muri byose, ariko buhoro buhoro uko wagiye uje imbere, uko wagiye gute buhoro buhoro ukagenda uronka izo influence. Ni gute umuntu ashobora kunyandukiza kutumvira? Hari umuntu ashobora kuba ari muri environnement yawe, ashobora kuba ari mu bagenzi bawe, ashobora kuba ari mu bakolaborateurs bawe. Nta muntu azokwandukiza kutumvira kenshi en general iyo wakijijwe ari umupagani, kuko abo bobo tuba twaramaze kumenya yuko tutari mu nzira imwe. Ariko rimwe na rimwe hari igihe wigishwa n'abo musangiye urugendo, abizera bakakwandukiza umuco mubi wo kuba umuntu atumvira. Ugasanga kubera ufise abagenzi muri miliyo yawe b'abakristo, ariko usanga mu rugendo rwabo rw'agakiza uravyumva badafise ubucuti bw'Imana, atari abantu basiguza barondera kumva avi y'Imana, akagenda gukomunika iyo légèreté yiwe, akagenda gukomunika uko gufata minenegwe kwiwe ibintu. Wewe wabukiri kurarondera direction y'Imana, akaza akabwira ngo reka shango ntungo vyoroshe, shango ntuze ngo ntiyabigize gucyanye, akakuzanira liste y'abantu bose bicishirije ahabo babigenjeje gutyo, nawe akaza kukwankuhaje. Musumana ko ndafasha umwana w'umukobwa ashaka kuja kure n'Imana, uravyumva ndiko ndamubwira nti gomba kurondera abagenzi bakijijwe, gomba kurondera abagenzi bakunda Imana, batinya Imana, kuko aho uvuye n'ivyo uri kuragwana navyo, abo bagenzi ba kera bagutuma ugu muri expose kandi uri muri tentation. Uwo mukobwa carantwenga vraiment n'agatwengo kwereka kandi umenga utipe vraiment ni bono, uravyumva aratwenga ko pasteur cy'abagenzi banje bose barakijijwe. Ariko nyene abo dusenga na nyene nibo bambwira ngo none ngo basi ngo hari ico ngufise gurugurundi rugabo, hari problème n'iki ngo ntaco, bagaca rero ngo bamuha liste y'abandi bakobwa bakijijwe bifitiye ibimanjemo. Ukurumva kuko kandi bamara kukubarira gutyo bakabikubwirana hauteur imwe kanaka n'agasuzuguro na ton ya yindi gutuma wumva umenga ahubwo wewe warasizwe, ahubwo rondera icaguhevye ugende kukibana. Uko uravyumva kuko uri encouragé par tes sœurs en Christ. Ugaca usanga iyo ugira biraba usanga twese abantu tugenda n'abatwe influence. Umuntu arashobora kukwinfluensa n'ukuntu avuga n'uduterema akoresha. Umuntu arashobora kukwinfluensa mu bintu byose, ashobora no kukwinfluensa mu ngeso mbi afise. Kubera iki? Kuko nimba muri we hatariho kubaha Imana, nahaza mu rusengero ari muri babandi batanga sacrifice matériel ariko badatanga umutima ngo bawusumete kuri obedience. Ugomba rero kumenya kategori y'abantu wifrota ko nabo, kuko bashobora kugutuma uja kure mu Mana canke bakaba abantu bakuhotena bakagucereza, kuko desobedience ni ikintu candukira nkuko n'izindi ngeso zandukira. Igihe kimwe mu Bitesalonike mu gice ca kabiri, Paulo ariko arahanura abantu kubijanye no gukora. Yagomba kwiyataka kuri fenomene ya paresse yari hari mu ishengero, aho abakristo batakora, aho abakristo bashaka kuba banebwe, bakaba abantu bakunda ivy'impuhema ariko ntibacika abakozi mu buzima bwabo bwa minsi yose. Hama buhoro buhoro bamwe bagashaka kujya ivyo batakoreye. Iyi chapitre agenda rero abereka importance yo gukora. Ni hanavuga ngo udakora ntakajye. Abankuraje rero kuba abantu bakora, abantu bakoresha amaboko yabo, abantu biteza imbere, abantu badakengera, abantu badashaka kuba abantu bivyasame ariko bagomba kwimana ikora ibitangaza. Ariko ari karagira exhortation kubijaye no gukora, yandikirira ishengero rya Bitesalonike mu gice ca 3 ku murongo wa 14. Arababwira ikintu gikomeye.
aravuga ngo nimba muri ibi mpejeje kubabarira byose. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14. Nimba hari umuntu muri mwebwe, uravyumva, atumvira ibi mpejeje kubabwira canke ibi nabandikiye, ntimukagire ubusabane nawe, n'ayez point de communication avec lui, ntimukagire ubusabane nawe, ntimugasangire nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugeza ahazogira gute? Reka ndayisome mu Kirundi, Abitesalonike gice ca kangahe? Ca kabiri ku murongo wa gatatu, murongo wa 14, verset 14. Non, 2 Thessaloniciens 3:14. Ah, 3:14. Nihagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri iri cete, mumwitegereze, ntimufatanye nawe kugira ngo amaramare. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nihaba umuntu atumvira iki cete tubandikiye, izi mpanuro turiko turabaha, akaba ari hagati muri mwebwe, ntimugasabane nawe, mumwinube kugira ngo agire gute? Kugira ngo amaramare. Ndagomba muremarke yuko Paulo ariko avuga de la part du Seigneur, agatanga impanuro. Atanguye kwereka abakristo traitement bagomba kugirira les désobéissants au milieu d'eux. Igihe twa turi no mu myaka ya tolerance myinshi, igihe turi mu myaka umuntu akubwira ngo ngo Jeff ngo je naramubwiye ngo hebe ibi bintu, ngo je naragize gute, ngo ariko ngo nabona umenga ntashaka kunyumvira, ngo naramuretse. None muracara abagenzi, rero turabagenzi turabanye nawe gutyo gusa, ariko nta kundi. Uravyumva? Murabona turi mu myaka ya compromis ku buryo dufise tolerance irengeye standard za Bibiliya. Paulo aravuga ngo bene uyo muntu atumvira ici ijambo ry'Imana rivuga, ntimukagire na communion nawe, kugira bafete bimwereke ko hari icari karatakaza kubwo kutumvira, hama ngo bimuzanire kumaramara. Ku murongo wa 15 avuga neza, avuga ngo ntimumutrete nk'umwansi, ariko ibyo mubimukorere nk'umuvukanye, ariko mugomba gukosora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nabahe bantu kubera ubuzima bubi babayeho bwo gutumvira Imana, wasezereye ugakupa communion yabo naho mwicarana muri eglise. Ibi Paulo yabivuga kugira ngo bibazanire correction, bibazanire gukosorwa, bibazanire kubona uburemere bw'inyifato zabo. Ariko Paulo yarazi ko biri important, kandi yarazi yuko désobéissance iri contagieuse, kugeza naho j'espère qu'il est contagieuse, itari contagieux. Uravyumva? Ni désobéissance. Là, lo. Uravyumva? Okay. Uravyumva? Areka gutwenga, umuntu areke nkusamasa. Uravyumva? Ibi Paulo yarabivuze kugira ofete abereke ntimukagire tolerance y'abantu, nimukagire tolerance hagati yanyu y'abantu b'abahebele. Hama ngo wibaze yuko mukumukotora no gusangira nawe, uravyumva, nawe bitazokwa affect. Nimba bo muri kumwe muri ko murajana batari pre gucana n'Imana, kupa communion nabo kugira ngo bibazanire kumaramara, hamuko kumaramara guproduise repentance, ariko kandi ntibibateranye ngo bafate nk'abansi, hama ngo ushange utanguye kumuvyimbira. No, guma wibuka yuko naho atumvira ni mwene so muri Kristo, shishikara mufata nka mwene so akeneye guhingurwa, ariko shiraho umurongo umutera kumenya yuko you disagree with him about some things. N'est-ce pas mes chers amis? Sivyo abantu b'Imana. Kuko sans le savoir uwo munyamafuti mugendana aragucafuza, kandi aragabanya crainte muri wewe, kandi uravyumva arakwenfluence, kuko muri relation hariho influence ziba zikomeye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Raba mpora ndabibona mu makouple. Washobora gusanga muri couple ugasanga umugore yari umuntu w'impuhemu yikundira ibintu by'Imana, cyangwa ugasanga umugabo nuko yari ameze. Duhora tubabona muri abaseribateri, ugasanga umuntu w'umugabo akunda amasengesho, misi yose turi mu masengesho ngaha ntasiba, ugasanga umugabo n'umusenzi akunda Imana agira gute.
ngo yagize mariage apana ngo kubera ngo abana canke iki ngo yagize mariage wa muntu atabura mu rusengero aba yikundira Imana kuko yirongoreye umugore w'umunyantege nke ukabona boro umugore yamukweze ukabona umugabo asigaye yinjira mu rusengero 11h30 ubundi yinjira 10h15 aho gasanga kare yari umuntu udashobora kwinjira mu rusengero ntuhamusange waraba kubera ikishanjuma yabaye rimwe na rimwe yimariye n'umuntu badafise objectif zimwe spirituel ukabona umuntu yari umuntu atanga dime yiwe akiri umuseribateri yarongora fini wowe barongoranye nta na rimwe yayitanga yaheze gusoka mu menshi yahejeje kugira gute yahejeje kudiriwa yahwereye pourquoi la désobéissance est contagieuse sindakubwiye ngo muvane mwaramaze kurahira ariko wewe wahora ukomeye ndasenga ngo mu izina rya Yesu usubire kugira inkomezi zawe mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane woza hano ingo hano wewe uyu muhungu ahagaze aho we hagarara ngaha sivyo uyu muhungu ahagaze ngaha anya entre jewe nawe mu kuboko she je nawe ninde yokwega uwundi fasilo kubera ko ari we yonkwega kandi ari je ndi gange ninda hariri murahariri kubera ko ari we yonkwega kubera ari hasi afise avantage ya pesanteur iri mu ruhande rwiwe iramutuma ashobora kunyatiha nico gituma n'umuntu yari umuntu w'impwemu ariko agafrekanta umunyamubiri kenshi azogira facilité yo kugukwega mu mubiri wiwe yaba kurusha uko uzomukwega mu vy'impwemu kuko ari muri position iri hasi nico gituma Paulo yandikiye abaroma aravuga ngo mube maso mwe muhagaze kuko kenshi uhagaze ni wagwa kandi bisaba ibintu bike kurusha uko bimusaba kugira ngo yagire influence amen amen bagabo bagore Yesu ashimwe cyane bagabo bagore Yesu ashimwe cyane ntukemere ngo mariage igutere gusubira inyuma mu vy'Imana kuko Imana ntiyaguhaye umugisha kugira ngo usubire inyuma ariko Imana yaguhaye umugisha kugira ngo urushirize kuyiserva uguwe neza ufise ivyankenegwa nta na rimwe umugisha w'Imana ufise comme objectif yo kugukubita hasi ariko umugisha w'Imana ufise objectif yo kugutera kugira umuvuduko utarusanzwe ufise nk'ishimwe ku Mana soko y'ibintu byose Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane haleluya uwo mwubakana wamumusaba ngo musengane yaranse ko musengana ngo nande ngo vyaciye binyafekta naho yanka we bandanya ariko ntutakaza umuvuduko wari ufise mu Mana kuko utabiravye neza uwo mwubakanye n'umugisha ariko kandi mu vy'impwemu arashobora kubera obstacle igihe utabaye maso ngo uveye kuri obeissance wamufitaniye n'Imana Imana ni Imana y'umuntu umwe ku gatwe kiwe Yesu ashimwe cyane mbere yuko abari Imana igira umugisha cyangwa igatanga umugisha ku nzu c'est un Dieu ya individuel y'umu individu ni Imana yawe ta relation personnelle avec Dieu ntigomba kwinjizwamo umugore cyangwa umugabo cyangwa force cyangwa faiblesse yiwe bishobotse muri mwese fine bidashobotse muri mwese genda nawe mpemu yarazomugenderera ariko kandi ntukemere ngo hagira umuntu wari we wese peu importe force afise mu buzima bwawe ngo agutrene muri désobéissance yiwe amen haleluya amina iri contagieuse kukiraba communiquer iyo Eva ataza kudiscuta na Adamu akamenya ngo wako je cakiyo kacaje kundabaga nani ciza yambwiye ngo nitwa communication nico gituma na Paulo yanditse avuga ngo nimwahura mwientretenez par des psaumes et des hymnes uravyumva ufise ijambo rizana tugomba kuvera no mu maholaso yacu conversation zacu ahantu zija kuko umuntu ashobora kukuzanira meditation akakuzanira conversation ikwantrena mu bintu bipfuye kandi bitagize neza siribaza ko Anania na Safira bose bagize ubwa mbere bose en même temps nkuko umenga biri mécanique canke automatique ko bose bagize idée yuko baza kubesha Petero ako ndibaza ko hari wagize influence ku wundi yaramubwira atako nane duteza gutanga amafaranga yose mu vy'Imana vraiment yega naho twavyemeye ko tufume dutanga igice tubeshe none barazi ivyo twagurishije hari contrat twasinye kwanza na contrat twayifosheje twagize amafaranga make yakubera ibibazo vya Obert rero nta wuzi contrat de vente amafaranga yakwera ukuntu ameze ariko urabona yuko hama hari humwa za ko influence uyundi uravyumva hama igaferi kaba uravyumva akamwenduiza muri désobéissance
amen, amina. Ikigira gatatu, umuntu arashobora kuba mu buzima bwiwe afise inyifato y'ubugararije, ariko kandi bidasobanura kuri mubi. Ariko ubugararije ni attitude iba mu buzima bw'umuntu. Iki ndashaka kukivuga muri kino gitondo vy'ukuri unyumvirize neza. Hari igihe wiraba mu buzima ugasanga uri umuntu ufise facilité muri opposition, uri umuntu afise facilité, uravyumva, mu gupinga ikintu cose. Iyo ndiko ndavuga umuntu afise ubugararije, simvuga umuntu asuzuma. Bibiliya itubwira ko tugomba kuba abantu basuzuma. Ariko hari abantu bafise inyifato y'ubugararije ku buryo usanga bari méfiant ku kintu cose Imana iriko iratwara mu buzima bwabo. Ugasanga iyo méfiance, ugasanga uwo mutima wo gupinga waramaze kwidevelopa mu buzima bwawe kugeza naho uri umuntu atakirongorwa. Je nabayeho ubuzima mfise ikintu c'ubugararije, kuko hari igihe usanga pakuhu y'ubuzima bwawe yarakugize umugararije, ku buryo kimwe mu bintu vya mbere vyari bigoye mu buzima bw'iwanje ni ukwiga kumvira Imana. Narakunda kwiyumvira, narakunda kurezona, ariko uburyo Imana yantwaye mu buzima ntiyigeze ishaka kuntwarira mu bintu vyumvikana. Rimwe nkavuga nti Imana, none kuko imbona bamwe hari ibintu wakorera vyumvikana, kubera iki jewe utamvugisha nk'uko uvugisha abandi? Ariko nkabona umenga Imana inshira ahantu igomba gutesta obeissance yanje. Kandi kubera ukuntu mba narakuze uri umwana wamukosorwa kandi wamufise amafuti, kenshi umuntu yamabwirwa amakosa, hari igihe bidevelopa muri we esprit ya rebellion. Ugasanga iyo nyifato urayifise ku buryo uri umuntu apinga, adafise umutima woroha, adafise umutima wakira ibintu fasile. Nawe ushobora kuba umeze gutya ariko ukaba bidasobanura kuri mubi. Hari ikintu caguforgeje de cette manière, ariko umaze kwinjira mu bwami bw'Imana ugomba gutahura yuko Imana ntimushobora kujana kure udatojwe, utigishijwe, kandi utemeye ngo ihindure umutima, idevelope muri wewe umutima wa obeissance, umutima wumvira, umutima uneshwa, umutima utsindwa nayo. Ndabizi ko ari urugendo, ariko muri kino gitondo ndagomba kubikwibutsa ngo wige kugwanya ico kintu wibonako, kuko rimwe na rimwe hari igihe dusherisa n'amadefo yacu tukanayirata, tukayirata nk'ubugabo. Ngo jewe shango simfa kwemera, ngo jewe shango singondwa, ngo jewe singondwa, ngo na mama arabizi, ngo ni wacu barabizi, ngo jewe reka nakubwire, ndakurahiye si karite ni defo, ahubwo ukiye kubivuga uko urokorora amosozi. Yesu ashimwe cyane. Kubera kuva twinjiye mu bwami bw'Imana turi abagabo bagondwa. Haleluya. Ubugabo bwacu hageze ku bugabo bwa Kristo, haleluya, ducika aba épouse, ducika abakenyezi. Nous sommes l'église, nous sommes conjugués. Bavyumva badushiramo, batuvuga muri féminin. Abagabo muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri Kristo muri abagore, kuko azoza kubatora, azobambika ikanzu, ntimuzokwambara amapantaro, azobambika umwambaro wera, abatware. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntazoza kubikora ujya munsi nimba atabikoze muri pakuhu y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwami bw'Imana buratumaramo amanyama yose. Amanyama culture yacu y'ikirundi yo kwihagarara ko batwigishije, umugabo n'amajwi agaca ahinduka ukarigira iry'intambwe kandi wari ufise irya anyo. Reka nakubwire ngo ivyo bintu byose ube demobilize mu izina rya Yesu Kristo. Muri Yesu turi petit gose. Haleluya. Ni muzee wa masiku. Haleluya. Ntagira itanguriro kandi ntagira n'iherezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amina. Abwira umugabo azi kugwana akamubwira ngo shira inkoni hejuru y'amazi. N'amajambo y'ububono ashobora kubwira umuntu, ariko Imana ifata ivy'ububono ikabiha ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Imana ifata ibintu bitagira logique ikabigira logique yayo,
kuko niyo reference y'ibiri logique, niyo reference y'ibiri mu bwenge, niwe ntanguriro w'ubwenge. Ico yise ubwenge naho co bacitwa ubujuju, uwo munsi gicika ubwenge, kuko niyo idetermina ibigize ubwenge. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ikigira kane, Imana idutoza kumvira ikoresheje ibintu by'ubuzima bwa misi yose. Ikoresha ibintu by'ubuzima bwa misi yose mu kudutoza kumvira. Hari ikintu gero kintangaza ku bakristo akabwira ngo je numvira Imana gusa. Ngo je numvira Imana gusa. Uravyumva ngo je numvira Imana gusa. Jewe Imana ivuze ndakora, ariko je nta wundi muntu avuga nkakora. Reka nakubwira ikintu kimwe. Imana obéissance niyo karite ya mbere ijua muri relation zose. Ni bande bafise abakozi ngaha? Ndashaka abantu bafise abakozi baduza amaboko, abantu bafise abakozi muhiri wabo, abantu bafise abakozi. Ikintu ca mbere ushobora gupfa n'umukozi ni iki? Kutakumvira. Sivyo? Sivyo? Bagabo muri ngaha mushaka abagore banyu bagira gute? Bavyeyi muri ngaha mushaka abana banyu bagira gute? Barongozi muri ngaha mushaka abantu bagira gute? Relation zose zibaho Imana yagushizemwo, karite ya mbere ijua après relation z'urukundo iyigira kabiri, uravyumva, ni relation ya obéissance. Bibiri ivuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu kugira ngo mugire gute? Mubone kuramba. Ni gute Imana igusaba kumvira so na nyoko kandi badakijijwe wo uvuga mu ndimi? Ariko Imana ikakubwira kuko ni autorité iri établie hejuru y'ubuzima bwawe. Basore nkumi muri ngaha, naho papa wawe atavuga mu ndimi, naho werekwa mama wawe aterekwa, ngira ndakubwira ngo peu importe, naho wowe uvuga indimi z'abamarayika, musore wangu muri ngaha, umugisha wawe uri mu kumvira umuvyeyi wawe, naho yoba ataha yigwa ko akaba ari imboregwa, ariko akaba ari so, umugisha wawe uri mu kumwumvira, kandi nta na rimwe Imana izoryohererwa kuyumvira kwawe. Igihe cyose izokwama igutegeka kumanifesta obéissance uyifise ko mukobeyisa autorité iri établie hejuru yawe. Ntushobora kobeyisa Imana utabona ngo we interacting n'Imana utabona, igihe Imana itari kiragutoza muri iyo ndero ikoresheje abo yashimye kuvukiramwo. Igihe yagukiza muri ujya muryango, yarizi ko papa wawe ameze uko ameze, yarizi ko atize amashuri menshi, ariko kwa Kristo ukiba munsi y'ihema giwe akakubwira ngo ntugenda mu makesha, akakubwira ngo ntugenda gusenga, siba. Imana ntiri muri life center, Imana ishobora kuri mu cumba cawe uri kura bateste, ariko wige kumvira so wawe kugeza umunsi azokuhorasha, kuko akubonyemwo ivyama vy'Imana. Ntushobora kumvira pastori wawe kurusha uko wumvira mama wawe. Iyo ni désordre spirituel. Ako nakajagari. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bose Imana idushira impande, n'abantu Imana ikoresha kugira ngo iforge caractère nziza yacu, kuko nta na rimwe obéissance izozana ibibazo. Yaravuze ngo ica babwira mu gikore, kumvira bizokwama bizana umugisha mu buzima bw'iwawe. Igihe ico uri kurumvira ari cyo Imana yashize hejuru yawe. Haleluya. Amen. Inchuro zishika ku 8 muri Nouveau Testament, Paulo yita Yesu le chef de l'église. Haleluya. Yesu tumwita Imana, tumwita papa, haleluya, tumwita umwami, ariko Paulo arakoresha caractère ya autorité Yesu nka shefu kugira ngo biduhe gutahura nk'ishengero yuko Yesu arategeka, ari mu buzima bwacu kugira ngo aduhe directive. Ico umushefu akora ku kazi nico Yesu akora mu buzima bwacu. Yesu ni shefu. Haleluya.
Yesu ni shefu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwira umwicaranye uti Yesu ni shefu. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo umaze gutahura ko Yesu ari shefu, uravyumva, umenya yuko ubuzima bwawe butigenga, nta kintu na kimwe wigengamwo, gushika ngene ifaranga ryawe rikora, gushika kuri horasi ufitaniye n'abakozi bawe, gushika kuri horasi ufitaniye n'umugabo wawe, gushika kuri horasi ufitaniye n'abana bawe. Yesu ni shefu muri vyose. Aho wemvesisa amafaranga yawe, ivyo uja gukora, Yesu ninde? Ni shefu. Il est la tête de l'église. Il est le chef de l'église. Ndahatswe ndahwereye. Uravyumva? Urabona? Il est le chef. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyo tuvuze ngo il est le chef, nukuvuga ngo niwe avuga ingene bigenda, niwe ategeka ingene bigenda. Ivyo nabitahuye, ndagaruka nkibaza ngo mbega ama decision mfata, ndamukonsulta ko rimwe na rimwe ko ndi umugabo mu nzu nibaza ko ndi chef, mbega ndatahura nk'umutwe mu muryango yuko hariho umutwe w'ishengero ariwe mutwe w'umugabo, nkuko umugabo ari umutwe w'umugore. Hariho hierarchie. Iyo tukoresheje ijambo chef rishaka kuvuga ngo hariho urutonde ibintu bigomba gukurikiza, hariho ufise ijambo rya nyuma, kandi gukorera muri iyo ordre bizana umugisha. Wa mwana ni wumvira so kandi umenga n'umuensanse, Imana ntizo kwendwiza muri kubera obeissance. Ariko obeissance ufise kuri uwo muvyeyi, Imana ibonye iyo attitude yamizana umuvinyo ahatari hasanzwe hari umuvinyo. Wa mugore, umugabo wawe ni chef, ni wamwumvira uko ari, uko ameze, ukamwamira ivyamwa vyiza. Ngira ndakubwire ngo kuba musi y'urutonde rw'Imana ntibizana ubuhombe. Kuba musi y'urutonde rw'Imana bizana umugisha mwinshi mu buzima bw'iwacu. Nico gituma Mariya yavuze ngo ico ababwira aba arico mukora. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Urashobora kurongorwa n'umuntu muri departement urimwo umurusha ubwenge, umurusha amashuri, ariko ngomba ndakwibutse yuko nimba uri kurakorera Imana mu kigo c'Imana, ikintu ca mbere Imana ikwigisha obeissance. Dawidi yashishikaye kumvira Sawuli atagifisa amavuta, Samuel yashishikaye kumvira Eli atagifisa amavuta, ariko abo bose obeissance yababereye source ya benediction. Mugomba gutahura yuko mu bwami bw'Imana hari ibintu bishasha tuza kwiga. Uwo murongozi wa muri departement muramuha icimviro ntagikore, ugacugumuka, ngo je ngo mantanga amayide ngo nibayakurikiza. Kari ivyo rero je ndahagaritse ibikorwa, kabona umuntu yatangiye kwicara mu ntebe, mbega ko ndabona ntayikora. Je vema ngo natanze ide baraya, amundi munsi ndaza ndavuga ngo tubigire gute iyo ide baraya. Bana je ndabiheba vraiment. Reka nakubwira ikintu kimwe, ugomba kwiga kumvira n'udasa n'uwo wumvira. Iyo Bibiliya ivuze ku respecta autorité, turakunda respect ivuye muri estime, ariko kandi imisi yose abantu bumvira se abantu westima, n'abantu ugaya uhamagarirwa kubumvira. Bibiliya yaravuze ngo mwumvira ababarongora. Iyi ni kotigoye cyane gose ku bantu benshi. Kumvira les autorités établies, ababarongora, ukurongora mu kazi, ababarongora mu gihugu, abarongora ibihugu, abatwara ibihugu, kububaha. Peu importe ko mudahuje ivyimviro, peu importe ko direction yiwe mutayihuje, arakurongoye. Ugomba kwigira obeissance muri relation ufitaniye n'abantu, kuko nutashobora kumacinga uravyumva canke guhuza n'ukumvira abo baguhagaze imbere imisi yose, sindibaza kuzokumvira Imana utabona. Iyo Bibiliya ivuga kumvira, n'igihe twumvira abantu bataturongora gucumura ku Mana, muvyumve neza. Ariko kandi ukumvira kwacu kuraba teste muri quotidien yacu. Ndakwifuriza ngo uyu mwaka nimba ugomba kuja kure muri Kristo Yesu, ugomba kwiga kumvira, ugomba kwemera Imana ikagutoza kumvira. Uravyumva? Ugomba kwigisha kumvira, ukavuga ati Imana fasha umutima wanje, fasha ubuzima bwanje, nyigisha kumvira. Haleluya.
amen ni nkeya. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bumva ibyo ndiko ndavuga muri kino gitondo? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo umutima wo kumvira ni attitude irondera icyo Imana ivyibazako, uko Imana ibibona, icimviro c'Imana. Amen. Haleluya. Ndagomba kurangiza mvuga ngo Imana non seulement ikoresha, uravyumva, abantu guhindura ubuzima bwacu ari kigira gatanu, uhora haduhindurira aho turi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Jo bundi hari umuntu yambwiye yuko ngo ahakora akazi aronse atariko yasavye Imana. Ako ngenda kubwire ngo Imana igikorwa cayo mu buzima bwacu kibandaniriza aho tugeze hose. Washobora kuronka akazi gatandukanye nako wasengeye, ariko akaba ari Imana iguhaye. Yesu ashimwe. Kugira ngo no muri ako kazi kaguteguriremwe kugira ngo ushike kuri ka kandi wasengeye gakomeye, ariko Imana irabona ko ari intambwe ishaka kugushikanako. Ndagomba kubabwira ngo bantu b'Imana, Imana ntiduhindurira kenshi dimanche muri eglise. Nibaza ko abantu bake ngaha bariko barahinduka, sivyo? Uyu munsi ni bake, ariko ibindi ko ndavuga test izoze Jolent, sivyo? Aho mukora muhafate nk'ikibanza c'Imana iduhingurira. Yesu ashimwe cyane. Ama mariage murimo muyafate nk'ikibanza Imana ibahingurira. Yesu ashimwe cyane. Amashuri mwiga uravyumva, ukavisa wa mu professeur mwifatira. Twera muri secondaire twari dufise aba professeur twifatira, yinjiye ugaca usohoka kubera twari abana b'amanyama, yinjiye ugaca usohoka mukaja kunywa itabi muri recreation kubera uwo mu professeur muramugaya. Hari igihe ufise abajama bameze gutyo wonya, ariko wowe ukaba warakijijwe kumva umenga muhemu yarawe karakwiye ati wewe mwumviriza umu professeur naho abandi bose bakarose kuho, uravyumva, ugasigara umeze nk'umubono kandi wari umutaunere. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera Yesu yamaze kugucisha bugufi na wa wundi abandi batumviriza wowe kamwumviriza, kuko Imana ikorera igikorwa cyo kuduhingura aho turi hose, katwigisha kuyumvira aho turi hose. Nta kintu nakimwe Imana idakoresha muri quotidien yawe. N'abakozi bari komplike bawe bari mu bikoresho Imana ikoresha mu kuguhindura. Ariko kuko bafise ko autorite, uvyuka mu gatondo wabirukanye, mbwira mu icano tuhagarika kubirukana, kuko iyo ugumubirukana uzobamara. Ariko kandi barashobora kuba bari test ya caractère yawe mu bintu Imana igomba kuguhindura. Yesu ashimwe cyane. Ni murondere kumvira Imana mu bintu byose, kuko hari ibintu dufisemo facilité ya decision, kuko tudashaka kwibaza ngo Mana kubera iki kintu kiguma cihepeta mu buzima bwanje. Milieu twatewemwo niyo milieu Imana ikoresha mu kuduhingura. Abantu bari difficile, abantu bari compliqué, abantu bafise ubwenge buke kurusha ubwo bawe bibaza kufise, abantu bavugira hejuru wo vugira hasi, abantu batagira ibanga wo kunda kunyegeza byose, abantu batwenga baduka, ivyo bintu byose ce sont des instruments que Dieu peut utiliser pour te changer, pour te transformer. Kuko araza hari karagutwara. Nico gituma Imana si Imana y'ama azar, ahigushira harafitani isano nahiri kiragutwara. Ntuneglige aho uteye uyu munsi, kubera aho uteye uyu munsi harafitaniye connection naho uri kuragenda ejo. Imana niduprepara twamaze kuba ivyo tugomba kuba, ariko Imana iduprepara tutaraba ivyo tugomba kuba, kugira ngo Imana itwigishe, kugira ngo Imana idutoze, itwigishe. Haleluya. Ikwigishe. Ego urahambaye, ariko ugomba kwiga kurongorwa kugira ngo buhoro buhoro, amina, iyo autorité usubisa na uzoyifeze subiha abandi, kuko nawe wayibeneficie. Haleluya. Bantu b'Imana, Imana ntiduhindurira mu bikorane, Imana ntiduhindura mu makonferanse manini, ihaduhera ama information agenda kuduhindura, ariko Imana iduhindura iminsi yose, lundi, mardi, mercredi. Ubu ibikoresho vy'Imana mwese birabarindiriye ejo mu gatondo, biriko birakarishwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero hari igihe aca gutuma ngo nzanira ngo ijya facture ya canke nzanira ijya classeur, kwacuza kinjira mu biro. Reka ndakubwira ikintu kimwe, naho wagusabiye akazi yoba akomeye bingana gute, Imana iragusaba kumvira ujya reka aragutegeka. Naho uzi ko atokwirukana ugomba kumucira bugufi kugira ngo wige obeissance,
kugira ngo Imana ireme muri wewe ibimenyetso cyangwa ireme muri wewe ingeso zo kumvira. Haleluya. Ugomba kuba le plus humble kurusha n'abandi batafise ababasabiye, kugira ngo ivyamwa vy'Imana biboneke, kuko barazi ko wasabiwe na kanaka, ariko naho wasabiwe na kanaka urayoboka, uraca bugufi kurusha n'abatasabiwe n'umuntu. Amina. Ubwo nibwo buryo bwawe bwonyene bwo kureyona. Yesu ashimwe cyane. Ndarangirije kuri Psalm 81 verset 11. Psalm 81 verset 11. Imana yabwiye ikintu gikomeye Israeli. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Imana yabwiye ikintu gikomeye Israeli. Israeli kiraca mu bibazo bikomeye kubera désobéissance. Verset 11. Imana iravuga ngo ariko abantu banje ntibanyumviye. Zaburi 81 guhera ku murongo wa 11. Ariko abantu banje ntibanyumviye. Abisirayeli baranyikunkumura. Nanje ndabareka ngo bakurikire ugukomantara kw'imitima yabo. Ngenda babwire ngo uko mu buzima bwawe ubaho utumvira Imana birafise conséquence à long terme mu buzima bw'iwawe. Imana ivuga ngo kuko Israeli itanyumviye ikangarariza, je les ai livrés, uravyumva, au penchant de leur cœur. Iyo udafise umutima wo kumvira, buhoro buhoro Imana izogenda ikurekurira mu gukwegwa n'ivyifuzo vy'umutima wawe. Ngenda babwire yuko ivyo twipfuza bitari spirituel imisi yose. Ivyo twipfuza si ivy'ubumana imisi yose. Ngo kuko batanyumviye nagize gute? Nabarekuriye mu vyifuzo vy'imitima yabo. Uyu munsi hari umuntu avuga ngo je mfise ubuzima bwiza. Wamaza ko ufise ubuzima bwiza. Je fais ce que je veux. Pasteur, je fais ce que je veux. Aho ndi nkora ibintu ko ndavyumva. Ata muntu, atanduru, ata muntu amategeko, nkora ibintu ko ndabishaka. Ariko Bibiliya ivuga ngo kuko batanyumviye nabasukiye, nabarekuriye mu maboko y'ivyifuzo vy'imitima yabo. Bantu b'Imana bikwiye kukubera indicateur mbi iyo ubona mu buzima bwawe ukora ivyo ushaka byose. Iyo ubona mu buzima bwawe ata muntu ashobora kuvuga, iyo ubona mu buzima bwawe ata correction iza, iyo ubona mu buzima bwawe ata muntu umwe kwiyopozako, iyo ubona abantu bose ari ndiyo Bwana, iyo ubona abantu batinya kukubwira ico bibaza, iyo uri bene uwo muntu bikwiye kugutera ubwoba cyane, kuko icyo ni ikimenyetso cy'umuntu w'intumva, kuko umuntu w'intumva nta kimukosora. N'Imana ngo yarageze igihe iracereza, irabarekurira mu vyifuzo vy'imitima yabo. Imana ntigomba kuhezagira ivyifuzo vyanje byose, ariko Imana ihezagira ivyimviro vyayo biriko birakoreka muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo nabarekuriye mu mapansha y'imitima yabo. Ku murongo wa 14 aravuga 13 aravuga ngo oh si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Imana iripfuza nk'ihogreta, oh iyaba abantu banje banyumvira, iyaba uyu munsi muri kino gitondo abamambre ba Life Center bose banyumvira, iyaba aba bantu bose mwicaye ngaha anya iyaba banyumvira. Imana ibivuga nk'icipfuzo ciza kibaho. Ndagomba kurangiriza ku bintu bikurikirana ubuzima bw'umuntu yumvira Imana. Ku murongo wa 15, en un instant je confondrai leurs ennemis. Iyo twumvira Imana ngo mukanya isase, uravyumva nzogera gute? Nzotera kuzazanirwa abansi babo. Iyo turi abantu bafise umutima wumvira Imana, mugomba kumenya ngo tuba turi mu kibanza ca victoire. Yesu ashimwe cyane. Kumvira bizana victoire. Hariho abantu bashaka gusenga ngo amasengesho azane victoire. Turabexhorta gusenga, turabahamagarira cyane gusenga, turabatumira cyane kwisonzesha no gusenga. Turababwira yuko hari ibintu uravyumva bigomba kugwana mu rugezo rw'impwemu kanaka. Ariko ngenda kubwire ngo urashobora kuba umuntu asenga cyane ariko ukaba umuntu yumvira gake. Iyo aba abantu banje bonyumvira no bazanira ukunesha abansi babo. Victoire. Kigira kabiri Imana izana iyo tuyisenga ngo nababandi bagwanya Imana, ceux qui haïssent l'Éternel, les
flatterait. Abagwanya uhoraho bogira gute? Bo baraba bakabahayagiza. Kuko tellement Imana iri manifesta mu buzima bw'abayumvira ku rugezo rumwe bituma n'abanki Imana baza bakagira gute? Bakabaprecia kuko babona Imana mu buzima bwabo. Icanyuma uravyumva yababonye umvira nozana le bonheur d'Israël. Le bonheur d'Israël durera à toujours. Igihe twumvira umunezero wacu ubu munezero w'ibihe bidashira, uhora atunezereza ibihe byose. Icanyuma nzobaha ibyiza byo mu gihugu, nzobahagisha ubuki buva mu gitandara. Nitwumvira Imana izoduhaza ubuki buva mu gitandara. Imana izoduhagisha ibiri meilleur biba mu gihugu. Iyo twumvira Imana ivyizobiduhagisha. Bibiliya ivuga ngo Yesu yarumviye Imana muri vyose. Haleluya. Kandi kubwo kumvira kwiwe, kumvira kwamujanye ku musaraba. Ndarangije mvuga ngo mugomba kumenya la couleur de l'obéissance. Nimwagomba kumenya uko obéissance yitwa. La couleur de l'obéissance ressemble à la croix. Kumvira igihe cyose bitujana ku musaraba. Kuko iyo twumvira turapfa ku vyacu, turapfa ku vy'umubiri kugira ngo tubeho ku vy'impwemu no kubijanye n'ubugombe bw'Imana. Yesu yarumviye ukumvira kumushikana ku musaraba, kumushikana ikuzimu. Igihe cyose obéissance izokwama ikuzana gutakaza no guperda. Ndarangije mvuga ngo nta kintu na kimwe muri culte yacu duha Imana gishobora kuhamplasa obéissance. Ndagomba kukubwira ngo umutima wumvira nimba tufise imizi ishinga, uravyumva, umutima wumvira ucika nka sol iri leger, bigatuma imbuto y'ubwami bw'Imana ishinga mu mizi yacu igenda kure. Ndarangije mvuga ngo natwebwe nk'abigihe ciherezo turi munsi ya influence ya rebellion, turi munsi ya influence y'umutima w'ubugararije, turi munsi ya influence iri mu bandi bantu bose yo gupinga Imana. Uyu munsi muri kino gitondo ndagombye kukwibutsa iki kintu ngo kumvira bifise akamaro mu buzima bwawe. Kumvira Imana bizana byinshi mu buzima bwawe. Hari ibintu byinshi kumvira bigutuma udatakaza, kumvira bigutuma uravyumva wunguka byinshi. Kumvira. Ntidushobora kuvuga gushinga imizi muri Kristo Yesu tutavuze ijambo ryitwa kumvira. Nico gituma ndangije ndababwira ngo Imana idukize umutima wa rebellion, Imana idukize umutima wo gupinga, Imana idukize umutima wo kunyinyurana nayo, Imana iduha umutima woroshe, Imana iduha umutima uneshwa, Imana iduha umutima wihana, Imana itureme mu mutima uravyumva uba corrige, Imana itureme mu mutima wemera amakosa, Imana itureme mu mutima, haleluya, utagenda mu byifuzo byawe ariko Imana itureme mu mutima ugenda vers les pensées de Dieu. Yesu ashimwe cyane. Ico cyose azobabarira mu gikore. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bashobora guhaguruka tugasenga Imana. Haleluya. Nyishu zacu ziri muri obéissance. Nyishu zacu ziri muri obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Haleluya. Nawe muri no mwaka wa 2019 Imana irikira guhamagarira kumvira gushika à la perte de tes intérêts charnels. Kuko no mu mubiri dufise inyungu z'umubiri, turafise inyungu zacu zitari spirituel. Imana izidukize. Haleluya. Mu maholation yacu Imana izidukize. Haleluya. Muri mariage yacu Imana izidukize inyungu ziri charnel zo mu mubiri, inyungu zitari iz'Imana. Amina. Imana izitubohore. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka twese duhaguruke dusenga Imana, uvuga uti Imana ndema mu mutima mushasha. Haleluya. Niwe turema mu mutima mushasha, niwe tudevelopamwe ibintu bishasha. Attitude ya obéissance igomba gutegeka mu buzima bwacu, igomba kuganza mu buzima bwacu. Hari igihe usanga warahemukiwe mu buzima bikakudevelopamo rebellion. Hari igihe usanga waragize gute ugasanga wagiye udevelopa attitude yo gupinga ivy'Imana no gupinga ijambo ry'Imana. Ariko muri kino gitondo ndagomba gusenga mpamagara Imana ku buzima bwacu, uvuga ati Imana dushoboze kuba abantu bumvira. Reka bimenyekane mu buzima bwacu ko turi abantu bumvira. Reka bigaragare mu buzima bwacu ukumvira. Haleluya.
amina. Kumvira bizokuzanira inyishu, kumvira bizokuzanira inyishu. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe unyinyurana n'abantu kuko utumviye mu kintu kimwe, ariko kumvira bizozana inyishu mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ni shefu. Haleluya. Irashaka kuturongora, irashaka kudutwara. Haleluya. Washaka kuduza ijwi ryawe ukabwira Imana uti Imana jana ubuzima bwanje, jana umutima wanje. Haleluya. Mana nzana muri obeissance. Urabona muri relation mutuelle za wowe n'abandi bantu, urabona ngene vyifashe. Urabona muri relation professionnelle ngene ibintu vyifashe. Mbega ho bari ahantu ukenera kumvira, ho bari ico muhemu yari ariko arakurongoramwo gisa n'ikitumvikana. Hari ikintu uraba mu mico ukabona umenga kicumvikana, ariko muhemu yari akaba yakagishizemo uburyohe bw'ubuzima bwawe. Haleluya. Ukavuga uti no babangengereye, ariko hari igihe usanga Imana yashize inyishu yawe muri ako gakengege uri kuracamwo. Imana ikakubwira ati hace, ariko ndagomba kukugirira neza, ariko bigusaba kumanuka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Iyo turi abantu baciye bugufi, iyo turi abantu biyoroheje, Imana iratweleva, Imana iratugirira neza. Hari ibintu bitadusaba ko tubisengera nécessairement, ariko hari ibintu tugomba kuzana ubuzima bwacu bati Imana nyigisha kumvira. Imana ndafise difficulté kumvira, ndafise difficulté kurongorwa, ndafise difficulté kumva. Bavuga 6 kugira ngo nshobore kumva, bavuga 10 kugira ngo nshobore kumva. Haleluya. Mana nshoboza kumvira Mana, nshoboza kumvira Mana. Singomba gutanga ibimazi, singomba gutanga service, singomba kugukorera ariko ntariko ndakumvira, singomba gukora ariko ndumva. Ariko Mana ndagomba yuko ku gicaniro canje nawe habaho sacrifice, ariko ikaza ikurikiranye na obeissance, ikurikiranye no kumvira. Ikimazi camakizi nyuma yo kumvira. Mana reka ntihabeho ikimazi, ariko kandi Mana nshoboza Mana habeho no kumvira. Shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana, shoboza Mana. Oh Mana, hari ibyo watubikiye biri mu kumvira, hariho ibiri muri package yitwa obeissance, hariho ibinyegejwe mu kumvira.